Kuva mu mpera z'icyumweru gishize impaka zabaye rudaca mu bakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko Twitter nyuma y'amashusho yakwirakwijwe agaragaza abapolisi babiri batambaye imyambaro ibaranga iyo bari mu kazi barimo rero gukubita umuturage wari watorotse kasho ndetse bamushyira mu modoka itariho ibirango by'uru rwego no kuvuga urwego rwa polisi. Aya mashusho yagaragazaga abantu bane bambaye imyenda ya gisivile bafata imfungwa bivuga ko yari yatorotse igafatirwa mu mujyi wa Musanze mu ntara y'Amajyaruguru bashaka rero kumushyira mu modoka ari nako rero babiri muri bo mukubita ibipfunsi. Byaje kumenyekana ko aba bantu babiri bari abapolisi ndetse bari boherejwe mu nshingano zo gufata imfungwa yari yatorotse ati kasho. Ku rundi ruhande ariko uwo batumye ntabwo yigeze ababwira ko bagomba gukubita umuturage ari nayo mpamvu rero bahise batabwa muri yombi. Icyo gihe polisi y'u Rwanda ibinyujije kuri Twitter yavuze ko yafashwe n'abapolisi bambaye imyenda ya gisivile ngo yari umuturage witwa Nshimiyimana Jean Pierre wari watorotse kasho ya polisi nyuma yo gufatwa akekwaho ibyaha byo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'ubujura. Mu mategeko agenga imikorere y'akazi ka polisi y'igihugu cy'u Rwanda ngo birasanzwe ko umukozi w'urwego no kuvuga umupolisi ashobora koherezwa mu kazi atambaye umwambaro w'akazi ahanini bitewe n'imiterere y'akazi agiyemo ndetse n'umurongo watanzwe n'abamukuriye w'uburyo ako kazi kagomba gukorwamo. Umuvugizi wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda CP John Bosco Kabera yasobanuye ko ari ibintu bisanzwe ko umupolisi yajya mu kazi atambaye umwambaro uriho ibirango bya polisi. Ibi rero bikanajyana n'uko imodoka ashobora kwitwaza ishobora kuba ari isanzwe ya gisivile. Mu kiganiro yagiranye na RBA CP John Bosco Kabera umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yasobanuye ko ibishoboka ko iyo bibaye ngombwa umupolisi akuramo ikarita y'akazi akaba yayerekana mu gihe ageze mu kazi akayisabwa. Ati amategeko arabyemera umupolisi abiherewe uburenganzira n'umuyobora cyangwa se umuyobozi w'umutwe we yakwambara civil akajya mu kazi. Ati gusa mu gihe ari muri ako kazi ashobora kuba yabona umuntu agakuramo ikarita akayimwereka cyangwa se yanagufata akakubwira ko ari umupolisi ugufashe. Yakomeje agira ati abantu rero bumve ko byemewe. Ati ubundi umupolisi arangwa n'umwenda w'akazi ariko iyo bibaye ngombwa ko akoresha imyenda ya civil ati n'imodoka ya civil nabyo abihererwa uburenganzira kandi amategeko arabyemera. Agaruka kuri baba polisi rero bagaragaye bakubita umuturage CP John Bosco Kabera avuga ko icyaha bakoze ari ugukubita umuturage naho ibijyanye no kuba bamufata batambaye imyambaro y'akazi byo nta cyaha kibirimo kuko amategeko abyemera. Agize ati yego ati gufata umuturage wambaye imyenda ya civil wambaye imyenda ya gisivile ati biremewe. Ati kumushyira mu modoka ya gisivile biremewe ariko hari bitemewe. Ibyo rero nibyo tugomba rero gusobanura. Ati bari bane ariko twavuze babiri bagaragaye bamukubita ariko ubundi nta cyaha bakoze. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda avuga kandi ko itegeko ritegeka umupolisi utambaye umwenda w'akazi kuba agomba rero kugira ikarita y'akazi ku buryo iyo umuturage yimusabye agomba guhita ayimwereka. Ibi rero ngo bituma rero habaho gutanga amakuru ndetse no gutahura abantu biyitirira inzego by'umwihariko izifite inshingano zifite aho zihurira n'inzego z'umutekano nk'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi y'igihugu cy'u Rwanda. Nibyo rero CP John Bosco Kabera yasobanuraga kuri uriya muturage rero na video ngira ngo twarayiberetse makuru yacu atandukanye. Mwabonye ko yafashwe bamwirukankana bamujyana mu modoka ya civil kandi nabo bari bambaye imyenda ya civil ariko bivuzwe ko bari abapolisi ndetse kandi ko amategeko abemerera ko bakora akazi bambaye civil mu gihe bitewe n'imiterere y'ako kazi. Ariko ikitemewe ni ukuba wakubita umuntu byo ntagahomamunwa ntabwo byemewe nk'uko CP John Bosco Kabera yakomeje kugenda bigaruka. Reka rero dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi w'Imana cyarishe abaroberi 10 b'umuhari w'iterabwoba wa ADF mu karere kahungabanijwe n'intambara mu buseruko bw'igihugu. Ivyo bitero byatanguye ku munsi wa kane mu ntara za Kivu y'Uburaruko na Ituri aho abasirikare n'abapolisi bategetse gusubirira ubutegetsi bwari mu minwe y'abasivile mu kiringo c'iminsi 30. Anthony Mualushayi umuvugizi wa gisirikare mu gisagara ca Beni muri Kivu y'Uburaruko avuga ko biyemeje kurangiza na ADF rimwe rizima kugira abanyagihugu bo muri iyo ntara bahabwe amahirwe yo kuba mu mahoro. ADF n'umuhari w'abarwanyi bamuka muri Uganda bakaba bari mu buseruko bwa Kongo kuva mu 1995 bakaba bamaze kwirahira abasivile barenga 1000 kuva mu kwezi kwa 11 muri Beni honyene.
ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita ku burenganzira bwa muntu bisaba Uganda gusubiramwo itegeko rihana abakundana bahuje igitsina kuko riciye kubiri n'uburenganzira bwa muntu kandi ruhungabanya amagara y'abantu. Iryo tegeko ryemejwe n'inamashinga amateka na henguza amateka za Uganda mu ndwi iheze ryatanguye kwihwezwa kuva mu 2015. Abategetsi baharanira uburenganzira bwa muntu bavuze ko batewe umutima uhagaze n'iryo tegeko rigamije guhana umugwi wose w'abantu. Abapolisi 5 bari mu bantu 6 bishwe ku mugoroba w'ejo ku munsi w'Imana na bombe y'umwiyahuzi i Mogadishu muri Somalia nk'uko babibonye hamwe n'abategetsi babivuze. Major Sadiq Aden Ali, umuvugizi w'igipolisi ca Somalia, yaremeje ayo makuru kandi avuga ko hari abapolisi 2 b'ipete rya komanda bafiriye muri ico gitero. Ico kibombe caturikijwe n'umwiyahuzi yaracambariye ko yegereye abo bapolisi hafi saa 3 z'ijoro z'umugoroba mu masaha y'i Mogadishu nk'uko babibonye babivuze. Igipolisi kivuga ko abandi bantu 6 bakomeretse. Abategetsi ba Somalia bacegeka kubagwanya umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Washington, ijwi rya Amerika. Muri Afrika kandi abahoze ari abasirikare ba ONU bamuka muri Ethiopia aho intara zitari nke zirimwo na Tigray yasinzikajwe n'intambara z'amoko basavye ubuhungiro muri Sudani nk'uko byashikirijwe na ONU ejo ku munsi w'Imana. Abo bahoze ari abasirikare ba ONU mu mugwi UNAMID wagiye kubungabunga amahoro muri Sudani bari batekanijwe gutahukanwa inyuma yaho ikiringo cyabo muri ico gihugu kirangiriye mu kwezi kwa12. Umuvugizi wa UNAMID yavuze ko abo basirikare 120 basavye gukingirwa n'amakungu. HCR nayo nyene yaremeje ko basavye ubuhungiro muri Sudani. Ntibiramenyekana nimba abo bose bamuka mu ntara ya Tigray yo muri Ethiopia. Mu makunga bimukira barenga 1200 bari mu bwato bw'abarovyi barashitse mu izinga ry'Ubutaliyano inyuma yo kumara amasaha 12 mu mazi. Ibimesha makuru byo mu Butaliyano byavuze ko ubwato bw'igipolisi gikizura mu mazi bwabaherekeje gushika mu izinga rya Lampedusa ejo ku munsi w'Imana. Inyuma yaho baboneye mu ibahari Mediterane basigaje ibirometero bike ngo bashike ku musozi. Kimwe mu bimesha makuru mu Butaliyano cyavuze ko bamwe muri abo bimukira bagizwe ahanini n'abagabo bamuka muri Bangladesh na Tunisia. Umukuru w'abatalibani muri Afghanistan ejo ku munsi w'Imana yarashimye ibikorwa biriko biraba byo gutahukana abasirikare ba Amerika n'aba OTAN mu gihe abategetsi b'i Kabul bavuga ko abasize ubuzima mu gisasu cyaturikiye hanze y'ishure bamaze kurenga 60. Abategetsi hamwe n'imiryango y'abapfuye babwiye imesha makuru ko igitigiri cy'abahitanywe n'ibyo bisasu byo ku munsi wa 6 ubu kigeze ku bantu 63. Abantu barenga 150 barakomeretse bikomeye, nta n'umwe yemeye kuba hejuru y'ubwo bwicanyi. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Namukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ruzikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi iri ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio @voa.com naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresse yacu ni wa radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa 5 kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Aya makuru tuyahere mu